hamwe na hamwe hama nitwa Karine hamwe na hamwe hama nitwa Karine nje ndabafasha muri ino ku bantu mwese muva kuri office ya Nesmart Akim Recruitment. Hama nashaka tuyage ku bintu bijanye n'ubuzima bw'ino canke n'ibintu bijanye n'ivyo mu nzu nyene. Hama ndazi ko mwagize training, ndazi ko abigishije me birafite akarusho gusumba gato nyene urumva. Hama shaka tuyage ku bintu bijanye na telefone. Benshi barafite ama complication, nta telefone turonka donc telefone kabiri mu nzu ni vendredi na samedi. Vendredi dufise amasaha abiri na samedi dufise amasaha abiri. Ufise telefone yawe aguha wifi muri telefone yawe, aguha wifi mu telefone yawe, hama ahaguha wifi y'amasaha abiri. Uhereje amasaha abiri kuyaga agacakuramo wifi yiwe na samedi nuko nyene. Hama ku muntu adafise iyo telefone umuha nimero ya famille yawe, wari wese muri famille yawe uziko ari hagufi canke mushobora kuyaga, agace yahoje iyo nimero mugaca muvugana kuri WhatsApp. Hama hari abahora bagerageza kugira call hariho application bitwa VPN, utayifise ntibishobora gukunda. Kenshi rero mufise ama telefone turugira call recording ha voice canke mukandika message, nuko ico ni kijanye na telefone. Hama igihugu warose telefone rujya mwanya wa telefone tubwira na famille yawe menye yuko ya munsi yawe ari ya minsi ibiri nyene kuburyo batazosuba bakurondera mu yindi minsi ya. Hama telefone iri oblige yo kuguma mu cumba, telefone yawe iri oblige yo kuguma iri mu cumba muri chambre yawe. Aguhe wifi donc uyikura mu agaguha wifi amugashugenda ukayaguhejeje agakura mu wifi yiwe. Hama umva ni itegeko ko ibiri mu cumba ntaye gusangane muri salon. Jana ko ukuntu bagiye kutugurangira bababwira ngo bazoduha wifi mu ndwi kabiri. Ndamusabye wifi ngo sinaze ashima yaciye muri telefone cyarampamagara ngo akiya telefone ni mu kuga yarantutse. Ndambwira ko ntazi guhiga wifi kwere. Ubwo nganaze kurondera kugwara umutima kugwara mubara. Arambwira ko ntazi kurondera wifi, ntazi kurondera amahera. Ndasaba maje kwigana mamega ryango washe. Reka byose akabyanka byose. Ndashima Imana. Mwavyumvise ivyiwe ni vyinshi ntavyo twoheza. Telefone yiwe ni nayo ndabasangiza niya kuko nubwo ari muri Arabia hariho office bakorana yo mu Burundi mu Kanyosha. Yes, witwa Faiza. Sinzi ko Faiza ni nyirayo, sinzi ko nabari umukozi nk'abandi mugabo Faiza niwe umenga manager wo mu Kanyosha. Reka mbanze nabwire kwanza inimero z'iyo office yo mu Kanyosha za agence ndabamamarize mugabo uzuyice muzi kugiye gupfa kuko abantu bariko baraca muri ntuze bose hafi ya bose no kuri bariko baragira uhura n'ibyago, bariko barapfa, n'ibyago bitandukanye vraiment. Iyi office agence nimero y'u Faiza ni +257 65 14 55 00 canke guteranya 257 66 14 55 ubusa ubusa. Iyi agence uragenda uyiceko canke uyicishe ku mwana wawe, ariko uzumenye yuko mu minsi bazomukuzanira ari kiziga canke ntibanakikuzanire kuko ni benshi bapfa ntibanamenyekane. Igituma bapfa ni kubera iki? Mu by'ukuri ababica si aba, ahubwo bicwa n'ubusamazi bwaba kuko bamaze kubarungika gukora mw'izo aho hantu ntibaheza ngo bongere kubakurikirana. Umwarabu rero abonye udafise ugukurikirana agufata nk'iyarara, agufata nk'umwanda, nk'umucafu. Urumva wewe ibyo ntibimuraba niyo wopfa wariye utariye n'akazi kawe. Abarabu no kubameze, abarabu bakenera umuntu, bakenera kubona ko ufise abantu biwawe, abantu bagukurikirana. Jewe nama ndavyibonera ko iyo hagize abo ngerageza kuvugira mbanje gukora nkuko n'abandi bikora, mbanje kubahamagara babona ko ufise umuntu w'iwanyu kandi ni ibintu byoroshe mba nkoze mugabo wa muntu aragana avuga ati ubu bari bazi ko
igicibwa mugabo wabonye telefone yawe ubahamagaye ati ni ukuri ubu agateka n'isaba ndarya kandi barabona ko ndi umuntu barabona ko niyo nopfa hari abantu bumburana ibi vraiment jewe ndabikora kandi maze kubikora atari gakeya kandi nzoshishikara ndabikore reka rero ndabereke nimero za Karine nawe mumurabe nimero ziwe ngizi ndimo ndaziraba rambabarira gato amace ndabasangiza n'iyindi ntahe y'uwundi murundi kazi ariyo ndabaramukije amahoro y'Imana abarundi kazi mwese aho muri kuva aho twari twarondereye umwicanyi afasha abarabo kwica abarundi twari twamubuze muri Reyade ifoto yiwe twari twayibuze kubera ugiye kuvuga ingorane ufise yakubise umuvandimwe wanje bamuhaye impuzu z'abantu 200 azimese n'amaboko. Abantu mwese muri mu barabo murazi impuzu z'abarabo iringana ko tuzimesesha imashini. Ico yakoze yaciye afata inkona mukubita kuri ya maboko nyene aca yongera aramutekerera amusubiza kuri wa mugore yamye aramukubita kandi. Ariko kubera atashoboye kumufotora yagumye ambwira ati mwana wa mama nabuze ingene ndamufotora ariko bitebuke. Imana ntirenganya izomushira ku mugaragaro none Imana yamutuzaniye ngunga umwicanyi. Ariko mpenda murabi yo sura yiwe nukuntu aforomye je ndabona kumenga uwo si umurundi kubera abarundi turakundana dufise umutima w'urukundo. Ubu ho nyene turiko turagwanira abakongomani kugira basubirane ubwigenge barime bimbure bagira amahoro. Twaragiye kugwanirira abasomaliya bari barabuze amahoro kubera aba El Shabab twarabagwaniriye ubu bari mu mahoro n'umutekano. Ndibaza nta murundi badusesengurire mu mazina yiwe barabe kweri uwo ko yoba atari umubembe kubera n'isura yiwe yerekana umengano umubembe. Umuntu agiye kumwitura umaze amezi 5 bataguhemba amezi 6 amezi 5 ndi jamba akora aca afata inkoni ngo urataye akazi ngo kandi ugakura he akakubita ariko ahura n'abana yobuye nka jewe generali ndazi boduhambiye umunsi umwe. Imana yose akunda kubonera ababana nibo aguma yica ariko umusi yahuye nk'abagenerali nka twebwe tuzi ubuzima icarico tuzomukorerako. Namba haheruka kuba umusi umukuru w'abakenyezi turasabye abakenyezi bo mu Burundi turasabye mukenyezi mukuru w'igihugu umukenyezi w'umukuru w'igihugu adufashe baturondere umugore. Namba babuze abantu bakora ku ma office jewe bandondere bantware kuri iyo office jewe ngende gukoraho. Maze imyaka 5 icarabo ndakizi nta n'umuntu numwe yompenda bandondere je nzokwemera nurire igombi b'indege nzoyurira nirihire office jewe nze ndakora jewe nze ndavugira abarundi kubera je ndi umuvyeyi ndazi ingene iyumvira umuntu aje gukora akazi yarakozwe kubera akazi kenshi umushono urashonurutse agiye kuri office iriko akakarozi ati ego kweri umushono ariko arafukurinda akamwereka ati umushono washonurutse akaca afata inkona agakubita kuri wa mushono nyene. None ngoma ndabaza ubu n'umurundi kwera atagira n'indero na ntonya abarundi ko twareze mu ndero usanga ari umunyarwanda abanyarwanda nibo batagira aho babika. Usanga ari umunyarwanda yagiye arondera pasiporo mu Burundi acarurira yigirisha ngo n'umurundi kumba ari umunyarwanda Kariste ugira Imana tugatohoza tugasanga uri umunyarwanda tuzokubamba ku musaraba wa shetani kubera wa Yesu wowe uragororotse ndabivuze mfunze tuzokubamba ku musaraba wa Yesu. Kandi ngoma ndakubwira ukomba amasahani y'abarabo uyakombe uzomenye uzopfira ino ariko mu Burundi usezere kuhahonyora tuzokumanikira ku kibuga c'indege
ubu ni ukurondera umusaraba tuwushyire hafi hajya ku kibuga cy'indege, turondere ifoto yawe tuyishyire hajya ku kibuga cy'indege, ntuzoharenga. Nticokunda abantu batatu bose bapfuye ku mugaragaro, ntuzoharenga. Jewe mbaye ndisabira namba babona batabishoboye ni bantu baregenze gukora kuri iyo ofisi, nze ndavugira abarundi bamuhemba amahera, kandi nta n'amahera menshi bamuhemba, gusa ni hamwe gusa bavuze ngo abarundi bakunze ngo kwipendekeza, kipendekeza, kameze nk'abanyarwanda, karipendekeza, kipendekeza, kiyerekana ko gashoboye vyose. My friend, turagufise uyu mwaka, ntuducika, ndakubwiza ukuri, ntuducika. Bizokwanka ku nkoho tukuroge, vyanke kuroga tuguruke mwijoro tuze tuzogutwara ubona. Abashagara bose ngomba ngire gurupe, umushagara wose Iraki, umushagara wose ari muri Saudi y'ibihumbi jana, dukwize miliyoni 10 bashi. Ugwara ingwara ku maguru, hatangura hakoroke ino rimwe mpakuranga. ya murumva yuko wa muntu atera ishavu bene wabo. Ubu ni umurundi kazi ariko arabivuga, hari n'abandi batinya kuvuga benshi, ariko uyu rero ni umurundi kazi yashoboye kuvuga ati je ko ndize ndamubona nari naramubuze, reka nanje ngira icyo mvuze. Ati uyu adufata nabi, mwene wacu baramukubise kandi yarabazwe, afise umushono waho bamubaze. Abagore b'abandi watumaze, abigeme b'abandi watumaze, abamama b'abandi wabamaze, ngo n'ubuhinga bwawe uhora hari karaba ubwo buhinga bwawe, wewe uhora hari karaba ubwo buhinga bwawe, mugomba mwihurire, tugomba tukugaragaze, ubu twese twabimenye, bagomba bakumenyekanishe kuri umugizi wa nabi. Mama Karine we, Karine, nibaze yuko ibintu uriko urakora utazi ivyo ari byo. Ubu ntaririmbye aha ariko acura intimba kubera ibyago bahura navyo bitewe n'uyu muntu. Nshuti zanje, nta vyinshi ngomba kuvuga, oya, reka ngeze ngaha. Mu kanya abantu bandunyikiye ama audio batabaza, barungikira ubutumwa mukuru w'igihugu n'umushikiranganji w'imigenderanire y'ubundi n'ayandi makungu kugira ngo babatabare. Ubutumwa bwabo abo ntarabusoma, mu kanya ndaza kubusoma ndabushire hanze. Ni kuvuga ama audio yanyu muraza kuyumva, kandi vraiment komeza murungika ama audio. Ubu mutera kamo umukuru w'igihugu asubire ajya mu ajansi baho uburenganzira bwo kubasafirisha, hanyuma ntiyongere kubitaho, mubasabe bababwire, nubwo babarungikiyo babakurikirane. Ivyo ntibigoye, mwebwe abantu murungika hariya zamara bakurikirana. Umuntu aragwaye, arabuze ivyarya, araremvye, hanyuma ntavuwe, kandi muri ngaho, kandi mwahenze leta ngo muzomukurikirana. Leta imenye ko mutazokurikirana abakozi ntiyo baha lisansi, ndabarahiye. Ego vraiment. Ndabona nimero ziwe muze muramuhamagara mumubaze bino bintu akora, kumbura zikosora. Iyo twifuza ko yikosora agaheba gukubita ibaze, haza abakecuru, haza abagwaye, haza abantu bakuze, abangana n'abavyeyi biwe, ariko nabo mukoresha, kuko burya baja muri Arabiya bose ntibakenye, baba bagiye kurondera imitahe n'ubuzima, agaca barengera akabahondagura. Ntanavuga ati wewe ko bakwirukanye muri kontra, wahuye n'ibyago, reka tugufashe tukuronderera ahandi, akatangira kuguhonda inkoni. Nimero ziwe za WhatsApp ni guteranya 966 57 840 95 18, guteranya plus 966 57 40
84 09 518 plus 966 57 84 09 518 guteranya amajana 966 57 amajana 840 ibihumbi 9518 canke 9518. Izo nizo nimero ziwe, nibaza ko muzumvise. Mu by'ukuri mugerageze mumuhamagare Karine mumubwire ati kosora, menya ko abarundi ari abantu. Iyi myidogo maze gukora video zingahe abantu bose baramwidogera, none bamwanka bose. Noneho batangiye no kumuririmbira rero, bamukorera amagurupe kubera ubukozi bw'ikibi babakorera. Nta kindi bamuziza atari ubukozi bw'ikibi. Ihanure jewe yaranterefonye ashitangira kuntuka, mwaravyumvise mu nkuru nabahaye ejo. Aho kugira ngo tunavugane anyumvirize, ndamubwira ati n'ibyo bintu ukora ntubona ko wobireka kandi ukiri muto. Inshuti zanje bakunzi, muriko murankurikira kw'ishene ya YouTube Daniel Mugisha, ndabaramukije ndanabashimira ko mwashoboye gukurikira kino kiganiro kigufi. Uyu yabibwiye sinenda kumusubiramo, ni Karine, ni umurundikazi akora muri Saudi Arabia. Eh, akazi ko gufasha abandi barundikazi bariyo, akorera ikigo kiba cabarungitse canke uruhundirane rw'ibigo birungika abantu muri Saudi Arabia, kuko hariho ibigo birenga kimwe. Uyu rero aridogirwa cane n'aba barundikazi kubera ko abagirira nabi mu kubakubita, mu kubatoteza, mu kubagira nabi mu buryo butandukanye. Aramaze kwitaba Imana. Dufise hano ibitari bikeya mu by'ukuri tumaze gukura, byose gukora biri kwiye isheni nyine. N'abatapfuye mugo baridoga, bakabyara babanje kubagwa. Murazi bagira imishono. Abo rero bagiye gukora muri Saudi Arabia baba bafise abantu babaririwe, ntibashaka gukora ibintu by'inguvu zirenze. Iyo bishitse bakora ibintu by'inguvu zirenze, hahantu hakabavyuka, ugiye kuri ofisi wewe aca gukunda ubuhiri, aca gukubita, nta kindi aguha. Hano hariho umwe yagiye muri Saudi Arabia gukorayo, bari baramubaze, hanyuma inyuma yaho haramuvyuka ahungiye ku biro aho uyu mukobwa yitwa ko akorera. Aho kugira ngo bamufashe, ahubwo baciye bamuhondagura. Iki ni ikintu nshimye kubasangiza mu byo nashaka kubagira. Ikindi gikomeye ni uko uyu munsi ndiko ndabereka isura yiwe. Abataraja kuri iyo ofisi bamuzi avugwa gusa ko ari umuntu w'umugesera agira n'abarundikazi, mugabo ntibari bamuzi isura. Mugabo uyu munsi nibaza ko atari bake batangiye kumumenya. Hano sinzi ko kano kantu kumvikana cane, mugabo ngira murakumva. iki gashiri je ndamuzi ku maso ku yandi. Asha ariko arakubita umukobwa ari aho, yari yagiye yari ku kazi, umushono watabutse. Umushono watabutse ari ku kazi, avuga ati ni muntu abarize basi ntahe, umushono watabutse akazi ntagashoboye. Baramukubita n'umushono watabutse. Ndamuzi mu maso mu yandi, arashira isoni we. Uwo niwe Karine rero. Mwumva aba n'abarundikazi bakubwira ukuntu ameze. Wapi umubona, sinzi ko akiri inkumi ko amaze kubaka, ariko ndabona ko ari umugore mugabo n'umutunzi afise ibibazo mu by'ukuri, kuko nta mutima w'urukundo canke ubuntu afise. Oya, reka rero ndabasangiza akandi kantu hano. Mwabantu, ndabashimiye ko mukurikira ibiganiro tubaha. Ndabashimira ko musigaye mutimba mugaterera. Mu kurangiza, nta muntu azondungikira audio ngo hindura amajwi, kubera nturi kuratukana. Twebwe nta bitusi dushikiriza, kandi si politike ngaha. Nta politike irimo uvuga ngo yo guhitana gatwe. Kuvuga ngo bariko barandenganya muri Saudiya, ninde ututse, ninde ubwiye nabi? Nimba batakurenganya urareka no kurungika ijwi, wigumire ngaho ukora akazi kawe neza, nta ngorane. Ariko nimba ufise ikintu usaba, ntiwoza kurungikira audio umukuru w'igihugu uvuga ati nyakubahwa
turarenganywa amashami aturungika muri Arabiya ntatwitaho ngo uze kurungika ijwi ujwigira ngo nyakubahwa urumva ngo dufise ingorane ngo izi n'izi n'izi uri umugabo wigize umugore uri umugore wigize umugabo oya ivyo vraiment yaba vyarimo politike vyari kumvikana kumva z'umutekano mugabo ari icyo usaba ari ibintu bibi babagirira bivuga ubihagaze ko rungika audio sinzohindura sinzohindura ijwi vraiment sinzohindura ugomba nimba ari wandungikiye ugomba ko ndarihindura urifute kubera umwongereza ati today is me tomorrow is someone uyu munsi ni jewe ejo n'uwundi canke ejo ni wewe nimba uyu munsi ari uyu Aline yarayapfuye ntawe uzi icyo ruraririye hari igihe ejo ari wowe nawe wopfuye mugabo kubera iryo jwi ryawe ryonyine rishobora kugukiza ceregakiza abandi ugasanga ntupfuye vuga mu rufasoni tanga ubutumwa buzoshikira nyakubahwa shira ku ma TikTok shira kuri Instagram shira kuri YouTube mushire kuri Facebook rungika mu WhatsApp uyu muntu abakubita akabatoteza amenyekane bamukure ngaho bashireho uwundi abashoboye icyarabu ni benshi hari uwisabye akazi ngaho avuze ati je ndashoboye kuvuga icyarabu maze imyaka 5 muri Arabiya nanje bijya korano bikora why not umuntu aja agwaye kuri ofisi ugaca umurengeraho ukamuhondagura ngo niyo solution umukubitira iki ni waramuvyaye umuntu aja ashonje bamwinjya wewe ageze kuri ofisi yawe kuri maktaba ugaca utora inkoni iti subirayo wewe ubaza kurya muntu amuzanye hanyuma ugaca umusubizayo ku nkoni wibaza ngo amufata gute sha aca amufata nk'iyarara ubu mugiriye nabi cyane ubutumye amusuzugura na gatoya kumwubaha baramwubaha n'abakakimwubashe mwagiye inama ngo kuza muramvuga nabi mwebwe ba Karine nyene nabo mukorana baba agency kugira ngo nshike intege ndeke kuza ndashira hanze ibyo mukorera barundi kazi singiye guhagarika nabibemereye zamuraguma murungike ugize ikibazo abizane tubishire hanze tubirungikire ubushikiranganje tubirungikire ambasade nabo nyene niba tabafasha tuzuza turavuga ati tuzana amakopitira aba na ambasade twarayibihaye niyo bavuga ngo uwo muntu ntimuzi ntiyamufashije nta byo guca ku mpande nta n'ivyo guhendahenda nta n'ikigwa ngo tubasaba kiretse umborotsi nawe nzokoresha izindi canke ndungikire abandi abafise ibibazo barumva kurungikire mbe wo mborotsi iki kwanza uba wankase ko umenye ingorane abarundi bafise oya ubushikiranganje burakira ibibazo twabahaye ambasade iravyakira kubera ko n'amanimero yuguruye ari public kuvuga ati umuntu aragwaye washira ko na passport yiwe n'ibiki bikavyerekana ivyo neza ko bisanzwe utazoza arabona ivyo twamuhaye ngo atabare uwo muntu tuza ngaha tuvuga ati naka bari bajejwe gufasha ntibafasha ikintu kisha abarundi ni gufunga umunwa ikibi ni gutukana udatukanye nta kosa ubukoze icyo nijeje barundi bino bintu bizohera neza muronke icyubahiro ibi byo gutotezwa bihagarare uri muri kontra umubose akurekere telefone uyikoreshe ku masaha meza mbeko nabo bakenera ku matelefone kuki batabareka muzigumane aka kantu nakiragiye Karina ari namuye ngo twavuze ngo iminsi biri mu ndwi kubera iki nabana mugerera umuntu agiye twese ntidukora ubwira baratuza gukoresha amatelefone telefone ikintu kuyikoresha nabi ngo wica akazi uhejeje akazi uracatinga ukagabanya na stress ukabaja muri TikTok ukaraba nyene batamba ukumva n'agatima karahuraraye nawe ukagenda ukajagishika ngaho ugashira ga telefone ngaho ukifata aka video muri TikTok nawe ukabona ko ukiri umuntu mubabuza uburenganzira bwabo kubera iki nimubareke mucungane n'abazikoresha nabi gusa abasinda bashigikiye mugabo utarayikoresha nabi murekere telefone muzibakiriki mbeko arizo zibatabara yewe n'ivyago udafite telefone bamufata nk'umwanda kuko bazi ko atanaho yotabaza mugu ufite telefone nkubabwiye ati muzogumya ama telefone kandi mubwirizwa kubaha wifi yakurahi abazi yuko tabikoze mu boss yuko atabikoze ofisi zo mubaza canka kurenganije uca utanga raporo ariko barazi izo ofisi zanyu niyo utanga raporo ntacyo zimaze ntizivuga zifasha mu bantu 10 zifasha umwe
mbere ya ambasade yo muri Arabia yo mbona ikora gusumba n'ama agence kuko yoyo turabona n'ivyo yakoze nayo ayo ma agence atari gukubita abantu nta muntu urumva ambassadeur yakubise canke umukonse ambasade sindi umuntu yakubise mugabo uyu ntuzenya sinzi nuko bamwita uyu nyene uyu Karine agaca kubita umuntu kweri uri iki Karine wewe nuko kubita abantu ugakubita umuntu kweri umuntu avuye yava agwaye ashonje ugaca umwakiriza inkoni mu Burundi bakurindire baze bakwakire nibataha nawe noneho numvise ko bakurindiriye reka turabe bizoherera ukomeze gusa murakoze mukanya ndaza kubaha amajwi mwaturungikiye turaza kuyashira ngaha kugira ngo ashikire abategetsi mwayarungikiye murakoze wiryamiye muvyeyi nukuri wihangane wikomeze ntucicike intege ngo ni kubera ayo majambo uwo mukobwa ariko aravuga Imana iriho narindire Imana iramubona none havuga ngo uwo yapfuye ngo yavuye kwiyo ngo niyo ofisi ngo niyiri ngaha wenye abo byaziye rimwe nawe barahari baziye umunsi umwe barahari bemeze ko yavuye kwijya ofisi ya ba Karina ariyo yashikiyeko ariyo yanagiyeko Mareko bwabwari uzafise burya Imana iramubona n'ukuri twe tuzotaha kandi iherezo nawe nazosura mu Burundi n'ukuri ukomeje wihangane ugira ukwihangane uko ni ukuguca intege kugira ntubandanye ukora ineza ntubandanye ukora ineza uko ni ukuguca intege nta na kimwe mureke hadi Imana iriko iragosora hadi umunsi ataza azobibona nawe uko abantu bariko barapfa niko azotaha giturumbuka ku maka ca gihe yari yasubiye mu Burundi atanavyiteguriye erega kujya gutabagurika ngibi ndabigoye kujya gutabagurika ni ukugira wewe ukuri kwiwawe uriko uravuga ntakumve mugubu werewere bwiwe ariko aravuga wewe ugumubwumva mugabo wewe ntavyumve wewe ibyo uriko uravuga ntavyumve rero naje ukazobona umuntu atavuga atuje uriko uravuga nk'amajambo c'umuvuze rimwe uwo muntu uzogende bukebuke uzomenya ko ari umuntu wa mbere w'amanyanga muvyeyi uramuduha ifoto Karine uramuduha ifoto turamugwaye kandi ndabigutuye ugeze kubita kera hariho umwana azoshikira agakubita abasezereye atagisubira gukubita umuntu abamama n'ababibi ngo uje gukora iki ngo none nkawe ngo usumbana mawe ngo namawe ngo nzomurungika ngo nawe aze guca amahera ngo abakecuru nk'abo ngo baraza Saudi yarabibwiye uwo mumama ahejeje kumukubita ca ndumva n'umubabaro mu mutima niyitonde sintisakara rega Karine imbere yarayimenye Karine nta mutima agifise Karine n'ukuri umuntu yamuvumye yaramugemye Karine nta n'indero na ntonya afise Karine yaragiye mw'iwese umutima n'imbere aba mu bihurutura tudatevye Karine ino yaratudandaje kuko ntiwansigurira ingene aba bantu bodufata nabi nk'uko kandi bazi ko hariho umurundi atuvugira kweri Karine ntagire ubwoba reka barinde batubwira uko bagomba nabonye nubwo baravuga ati aba bantu batakundana ari abarundi gusa twe twobakunda mu buryo buki nabonye nubwo baba badakundana none arega yaratudandaje kweri Karine gakwiye basoho gakorerako ka Karine gakwiye wo gakorerako basi kagatuma karara karajojota bukarinda buca bukirirwa basha kagapfira mu mihango idahera basi nukuri n'Imana ntishavura kuko yaba Imana ishavura kweri Karine nukuri yo mudukuyeko Imana ikaraba amarira y'aba bantu bose bariko bararira ku bwa Karine nukuri ko Imana igatuma imudukurako nukuri Imana ndazi irabona amarira yacu kandi irabona n'amarira y'aba bantu isi yose irira ikoma induru kuri Karine akwiye kurubona by'ukuri nukuri Imana yamwishe ikagira icyo ikoze ku buzima bwa Karine urabizi wewe
nko gufata umuntu yapfuye wagenda kumugerera ngo yapfuye abafire muri office ngo bamukubise urazi office yagiye muri hariyo none uje kunyisha nanje unyiho umuntu yarasiguye office yagiye bo urazi office unajua office ni ngapi zingine Saudia unajua office ni ngapi none uje kuntuka uje kunshwanira uje kugira iki yeah of course waravuze kenshi Daniel waravuze kenshi natekereje ko yuko mbona ngo ntibindaba mugabo ngo mama warengeje please excuse me kama ni followers ama ni views zipate ila sio kutumia jina langu please malesh excuse me Mr Daniel tukubahana umukobwa yari sigo yarafuye yaragiye muri office yari vuze ko byagenze kushaka ko kari muraba gute urazi ni office ingaje muri Saudia nanufise ubwoba bw'iki Karine ndakubeshera kandi Karine yagiye muri office Karine ngo bimpiga ngo Karine amefanya unajua Karine ameenda wapi wewe uligura ukaja kutangaza Karine what's wrong with Karine do you know me do we know each other uri who are you Karine mbega kubaza ho niba wumva kushaka kubafasha abakobwa bafashe neza mugani ndashobora kuzakoresha izina ryanjye please twubahane mbe ambasade yonyene kuva wavuze biki bo babaza ngo nibazi Karine niba cyangwa nibazi abarundi ko bari muri Saudia mbe Karine agizwe ko abarundi hari igihugu wumvise ngo se rungise Karine muri office barafise ambasade ko cyiravuga ko kumajambo yose umaze kuvuga hota na Ana Bena se barabivuga uko kutiyubaha kwawe uko kutiyubaha kwawe ni zirunka abarundi zibarunka zigiye zibatwaye barafise wasanga ambasade ntabwo ari Karine please ubahane uko kutiyubaha kwawe konyene niko gutuma ucyuri ikindi cya kabiri naco please ukwenda kubafasha bafashe kuri kote yiwa bizina ganje please uhagarike uranyumva kandi ukeneye kuzikurikirana aho bakurikirane ukeneye gukora na ambasade mukorane ukeneye kwenda guverinoma uko mubikora kose mukorane mugabo please munkuremo none kuvuga kumenya byinshi ni witure ambasade kufite n'ingwara n'ama office ari muri Saudia baguhengera ngo urutonde nimba ari dushaka baguha urutonde rwo mu office yose ari muri Saudia wumva abantu bari muri Saudia ngira ngo bakurikireho umuntu ubishaka uranyumva neza uranyumva ndakumva kandi wumva ko ushobora kubafasha ugera muri ambasade sindakumva kubera ko uri ambasade uri giki gukora social media ufite droit yo gukora social media it's okay mugabo rero ukoresha ubwenge kama ugenda shule please urudia ku masomo na wende usome vizuri unanielewa tuvuze ko muri Saudia kandi rafasha abarundi babo tuvuze abarundi kandi barabakurikirana tuvuze ko wigura ko office ari muri Saudia ni menshi Karine umviriza wasutwa we umviriza wasutwa udashaka kumvuga sura nguruwe nakwambia uti yani excuse me wiyubahe banza wiyubahe wewe kwanza banza wiyubahe uraze ko juru ugabanya umunwa uranyumva wiyubahe kamugabanya umunwa banza wiyubahe wewe uranyumva neza banza wiyubahe wewe wiyubahe kamugabanya umunwa umenye n'ibyo uvuga ushaka ama views barakwambwa bana kuvuga ko sina ry'umuntu waje nta ma views ishaka wewe tuvuze ko wakubisa abantu wigora bakubita tugize nabi ubakubitira iki kuki ugenda sawa mwisha murameze neza natwe turashima jewe nanje n'ukuri numva nababaye jewe maze igihe gace mu kucyenda 16 z'ukucyenda numva nagiye kinini ndamara rero nakuvuga yuko abantu bariko barapfa jewe hari igihe nabaze ati none uwo muntu neza karakingana neza na neza umuntu afe abantu bariko bararaba uko byabananiye ko ariko hagira icyo bavuga babone kurungika gusa bo babona barose amafaranga ngo bakabona kumenga biraheze je kucifuza ciwanje ikintu mbona cyari gihari ukuri nibatarabe ibi bintu babigarukirize ngaho bakurikirana umuntu abajini none bahere kuri yino bagatino twege tukiza baratubwira ngo nimwige nashangira ngo hako no gukubita utagiye kwiga icara abo wacega ku nguvu hariho n'igihe wava yatavyo wamenye nukuri jewe ugeze no munsi jewe hano nashikiye nukuri sinavura nihagarara ko ngo bumva umuntu wese agenda afise ikibazo gitandukanye mugangira ndakubarira ugeze no munsi
asha je ngira ngo naho vyogenda gute numbwira ati uzosubira ugaruka ino mu gihugu ca Saudiya n'umwana nzosiga nzomucira n'umugani nta kibi nk'ico nakorewe ariko ndiko ndaraba ku bibazo abantu bagenda bahwana navyo nukuri mu bisanzwe iyo umuntu uriko uramubarira ati Saudiya uzoyibona bizogenda uko umenga ahubwo uca unamwanka muga umaze gushika ino ukamara kubona n'ibibazo biri ino ahubwo uca wiyumvira ati none nk'ubu naje kugira nte wowe ukibaza ati waje abakera mbere n'ubu vyari vyoroshe bajya bicira mu minwabi niho vyari vyoroshe muga kugeza uno munsi abantu baciye mu gihe nimba ari amategeko nyene urabona bariko barahohoterwa uwo mukozi arakubitwa agapfa bikaba biheze umukozi araza bakamugirira ivyo bashaka bikaba biheze none ibi bintu bizoherera hehe nibarabe nyabuna nimba ariko bima abakozi babanze babime burundu bamaze kuba bima bazoca babona rwanderera abakozi b'Uburundi barafise agaciro none ko bariko barahohotera abarundi bonyene aba abandi babantuze nyako ataco babagira nta musirimu ndabona abo bandi nimbara baki nimbara bantumbazi ko ntarabona n'umusirimu ngo bakubiswe ngo bahohotewe umugabo mu Burundi ni gukubitwa ugasanga ariko aragira ibibazo bitandukanye rero badufasha ko nyine baba wafashije abandi ni ukuri ibintu bihagarare birateye isoni kubona umuntu ava i Burundi avuga ngo agiye kurondera ubuzima agata abana agata umugabo aje kurondera ubuzima agaca agendana ya mafaranga yaje kurondera atayaroze agaca atakwa n'ubuzima akabutakaza none umva bizohereraho bino bintu naba mutugarukire n'ukuri kw'Imana nandi ndabona umengana akajagari bizoherera hehe umuntu wa kino gihe nyene bagafata umuntu ugaca umenga umuntu nta jambo ugaca umenga igihugu c'Uburundi n'ubu turi n'imicafu ugaca umenga niyo twaje tuva nta n'akamaro ugaca umenga turi abantu bagowe bamwe babo sinzi batagira icefu na ruguru ngira niko bashaka gufata abantu rero nibarabe nuko bareba amashirahamwe babahagurukira barabata ibintu muriko baragirira abakozi si vyiza leta y'Uburundi nyene rifashe abo bantu bariko baragira ibibazo nayo ubu ndiko je n'ukuri naraye mbabaye mbonye aba bantu ibibazo bagenda bahwana navyo n'ukuri birababaje cane birababaje rwose birababaje n'ukuri ibintu vyari bikwiye kugarukira ngaho mu Murundi niba aje kuvuga ati aje kurondera ubuzima burondera amatayi none wumva bizohererahe bizogenda gute n'umunsi abantu bari muri kontara nibo bariko baragira ingorane umugabo bajya biciriye mu nzira z'intuze ya nta ngorane nimwe bigeze bagira n'uno munsi none ibintu bizogenda gute kubera batubuze amahera menshi ntibaca bashaka gufata umukozi nk'uko bashaka ahubwo nyene ayo mahera baba baramuguze nabo baba bakwiye kuvuga ati umuntu je naramuguze ariko reka ndamufate nyene nk'uko ari umuntu muraraba no kuri kw'Imana mugarukira abantu bariko baragira ibibazo nk'ibi bitandukanye bariko barapfa bakubitwa nukuri murabe ingene kurya nyene mwaba mwafashije abandi bagenzi bacu baba bari mu bibazo bitandukanye mugo urabona birateye isoni aho batagitinya n'umuntu avuye umenga nta nico bitwaye umenga ntaco bitwaye nyene rero nibarabe nyene i Burundi barabe ibi bintu nuko bihagarare kubera bigeze ahantu abantu je numva n'ubwoba n'ukuri birateye ubwoba n'agahinda nawe wowe urya ubu no munsi uca ugira ubwoba ati noneho barankubita canke noneho baranyica canke noneho urumva uca umubaza ati baragukoresha ico bashaka ni hatari je numva umenga nogeze aho ukuri murabe mudufashe aba bantu bariko baragira ibibazo natwe turi ino nyene kugira ngo bikundike bikundike bihagarikire ngaho nabo nibwo ni hatari hama turabaramukije cane mugisha turabahaye mwiriwe na bwakeye hama amazina yanje ndi Emeline Irakoze ego hama vy'ukuri ibi bintu birateranya ubwoba kandi birateranya n'agahinda nukuri kwizi impfu ziriko ziramwa bino bihugu abacu baza barapfa bagapfa giturumbuka abandi bagapfa bamanje kwanza no gutabazwa bagatabazwa hirya no hino bagatabarizwa hirya no hino nukuri birateranya umubabaro n'agahinda ego bino bihugu twarabicemwo ariko
ukuntu twarabijyemo mugabo turakora, ariko ibibazo duhura nabyo ni byinshi cyane. Ni ukuri turasabye amakungu, turasabye no kuri abashikiranganji, turasabye ambasade no kuri iduhagurukire natwe ducira agateka, iducira agateka nk'uko yaduciriye agateka, ikatuvugira ikadushikana mwa bino bihugu. Ni ukuri batuvire hasi, turafatwa nabi, turicwa n'inzara, turakubitwa bitandukanye, benshi barakubitwa, benshi baricwa n'inzara. Ni ukuri batuvire hasi, abandi baricwa taco bazira, umuntu akamufata nabi akica, avuga ati genda kwica naho ugenda kunyitwarira, nta n'umuntu ushobora kubibwira, nta n'umuntu ashobora kubimenya. Ni ukuri mutuvire hasi, abavyeyi bacu mutuvire hasi, mutuvugire, kuko mutatuvugiye ni ukuri turahonerera ino mwa bino bihugu vy'Abarabu. Mutuvire hasi, mutuvugire. Ikindi nacyo turasaba tugashimika, aba bantu muba mwaraduhaye bo kuri ofisi zino, umuntu akabitura, yamara kubitura ukaca usanga ca kibazo uba ufite kije gisongera inyishu abaguhaye, igisongera ca kibazo uba ufite kiremereye, bwa buremere na ca kibazo uba ufite. Ni ukuri turasaba tugashimika, nimba abantu bakora ofisi zino baba barabarungitse ati mwe muzoza muravugira abarundi, nibatuvugire badukurikirane, kuko nta kandi kazi bafite, nicyo gikorwa bahawe, baje ku kazi kugira batuvugire. Ariko uritura ku muntu ukaca usanga akwishyuye kutariko, yamara gutabariza naho ngo genda wirondere ngo itike y'indege ngo hama ngo utahe mu Burundi wanyu, aho uri ku musego ufite ikibazo gitandukanye. Ubundi ukindi nacyo ukaca usanga uramurondeye uramubuze, kandi uri muri situation ikomeye cyane. Dukoresha ama wifi, bamwe tuyibye, dukoresha amatelefone duhawe ngira nka 2 mwiyinga cyangwa 1 mwiyinga, dukoresha ama wifi, usanga tugiye kuryama ukaca usanga baratugareka ama wifi, ntituvugane n'imiryango, cya kibazo uba ufite ukabura ukungene ukivuga, kikabera iyo. Uyama umuntu, abantu bino nabo mufitaniye beef ugira ukagucira wifi kugira iki, ntutanga amakuru hakiri kare. Ariko wavuga ati reka je nihangane iminsi 2 iminsi 3, nihangane ndamwereka yuko menga nta kibazo mfite, wamara kurondera abantu bakorera no kwizi office, nukuri ukamurondera ukamubura, wamara kumurondera naho akakwitaba ukamubwira ati situation urimo, akaca kwishura ikijambo ngo we ngo twarahezanije. Uribaza nukuri umuntu nka wewe, ukibaza umuntu nawe ufite inyama n'amaraso, ukamutura ikibazo vrema akakwishura uko, kandi igihugu cyabo kiba cyaramwizeye kikamuzana kikamushikiza ati niwagira ikibazo uzokwitura kuyu, hama natwe nivyamunaniye kizoheza gishike kuri office mu Burundi. Ikibazo nikiba gikwiye gushika ku, nituba dukwiye kurondera mu Burundi, tuba dukwiye kurondera ababina baduhaye babizeye. Kinaniranye kuri iyo ofisi yino niho kica kigenda kigashika mu Burundi, ariko umuntu uramurondera vrema ukamubura, wamara kumuronga nawe akakwishura ikintu gikomeye, urumva kiza gisongera isibe. Ni ukuri abantu nabo nyene murakwiye kuba asha, murakwiye kuza murabavugako, mukabavira hasi, kuko nabo nyene si beza pe. Wamara kumutura ikibazo akaca aza gushikira wa muntu, wewe ntakumviriza, akaca aza gushikira wa muntu ari mwikosa. Ibyo si byiza, uri umurundi nkawe ukamufata nabi. Abenshi barapfa bapfuye kubera iki? Babuze umuntu abatabariza hakiri kare, bikaca bigenda uko umuntu akabura irengero. Nukuri nimubone ngo abakobwa benshi n'abamama benshi ngo bihama barabara, burya bihama barabara babikwiriye, uko araraba none je hehe ndabigenze gute, kavuga ati uko biri kose ari gupfa napfuye, reka nemere fate nihibarabara, akaca yihibarabara. Nukuri biba birengeje, biba byamurengeye umutwe, aba yabuze aho yitura, aba yabuze ikintu kimufasha. Nico gituma uca usanga benshi
hako avuga ati je hako nicwa nabi reka nihibarabara benshi baca bihibarabara kabisa kuko umuntu umaze kumurondera ukamubura akakwishura ikijambo kimeze nabi urumva uhitamo nyine kwigira uvuga ati je hari gupfa napfuye ni kurindira gusa isaha yanje ni kurindira umunsi wanje Imana yabone kibereye bizogenda uko ni ukuri mutuvire hasi mutuvugire zino mpfu z'abantu no kuri zirateranya imibabaro n'agahinda ntacyo dufite noneho twovuga ni ukuri mutuvire hasi mudushigikire mutuvugire natwe baza baraduha agahengwe bamenye ko natwe turi abantu bari kuza baratwica urupfu rubi batwica urupfu rubi kabisa turabihanganira byinshi cyane tukavyihanganira tubavuga ati nitwo tugisha igihugu cyacu ni ukuri turabinginze mutuvugire mwongere mutuvugire ni ukuri mwamukoze mutuvire hasi mudushigikire kuko mutadushigikiye ni ukuri muzotubura ni ukuri bazoguma nyene baca baduhonyurako batwica urupfu rubi kuko nta muntu azoba adushigikiye ahari nuko umuntu avuga ati genda kwica naho genda kunyitwarira nta n'umuntu n'umwe ashobora kubimenya ndakwica umuntu agutera muri zibara ucaruza nk'umuntu nk'uyu utarafata rya barabara uwo burinziki uwo burinziki ni ukuri turabinginze no kuri mudushigikire ni ukuri mwamukoze ikindi nacyo turatabaza mudufashe nimero za ambasade y'ino ego mwamukoze cyane kandi turabashimiye kabisa no kuri Daniel no kuri Imana guhezagire no kuri duhezagire kabisa yitaho abantu bino muri Arabiya urabavugira cyane benshi cyane urabavugira no kuri Imana guhezagire kandi uyo mutima no kuri uzohorane asha no mu ijuru uzobihemberwe kabisa ukuri umuntu akwituye banyarwa kumutabariza kamuvugira ibintu bikagenda neza karonka n'agahengwe k'iminsi ngahe nyine dukoresha amatelefone tuyibye dukoresha amawifi tuyibye uhuye rero n'icyo kibazo avuga ati reka nihangane abo ndiko ndarondera abantu abarize nihangane iminsi ngahe ndabiko bashira kunabariza nkaronka agahengwe kuko umuntu wino umukoreye ikosa muriko murashwana yirwa gucira wifi rero natwabwira tuca turabumwe tubigenza samahodiyo kwa gutabaza kwacu kugende neza kubashikire tuca tumaza umuntu akihangana akabaho nabi agafatwa nabi mu minsi ngahe tukaraba ko batwishyura ariko aje usanga umuntu nakwishyuye yamara kwishyura nako kwishyura ikintu kiremeye na cya kibazo mbere ubufite ukibazo none uyu muntu yajino kutuvugira yajino kudufasha iki no kuri mu kirabe nimwe abantu bwine bo muri Saudiya bo muri office baba batabishoboye no kuri hari abandi bafite umutima mwiza mukabahindura nabo nyine murakora kuza murabahereza ikiringo mukabahindura akaza abandi bashasha bafise umutima w'ubugwa neza hari abantu bafise umutima w'ubugwa neza hari abantu bafise imitima myiza hari abantu usanga bafise imitima umenga n'amabuye kaza usanga imibiri yabo yoyo nta mabuye umuntu akaza kumutabariza ariko yapfuye ese ajya amaraso yiwe yo ntago harugwako erega nawe uzobibazwa mu ijuru kuko utamutabarije agihema kuko utamufatiye urutonda agihema ukaza kumutabariza ariko yamaze kwita Imana kandi yaragutakambiye no kuri ibyo navyo nyine murakwiye kubishigikira masha mukabiraba no kuri nyine mu bihindura abantu bino muri kuri office si beza kabisa murakwiye kuza murabahindura bakora imyaka ingahe ukaca bataha kaza abandi bashashe kuko umukozi mwiza ararambira mu kazi mubi nawe mukamufatira ingingo hama turabashimiye cyane ku kigoro kanyu no kunyishu nziza muzodufasha mukanaturosa mukanatuvugira bihagije no kwitabashimiye cyane kabisa hama uwiteka ashishikare kubahezagira mwaraheza amahoro umugisha muraho murameze neza amakuru y'iminsi yego nibaze ko muri amahoro Imana ihabwe icubahiro nanje ndaho ndashima Imana yego hama yego je nariko ndumviriza amaudio muri groupe nsanze aragahomera munwa kweri nagahobera munwa kabisa ariko Karine kweri umutelefone umutura ikibazo c'umuntu yarayapfuye bwa bundi rero umuntu n'ukuri asigaye arakayabo nta jambo umuntu agifise umutura ikibazo umubaze uko vyagenze aca ataragurika nka kujyanya kweri
aca ataragurika aho kugutega amatwi ngo akumvirize bashaka imwe gusa n'umugabo ariko namba mufise ni ukuri kw'Imana ni hamwe bavuga ngo amarembo arazana ingo zikakira yego kweri hama kurya azoyabona jewe ndakubwire nkiva hariya iyo nari nkorera ubwa mbere kuri ntuzenya muri kontra yambwiye ngo bakaramuka bakuzanye nguze buke buke twebwe rero niho twahitiye ndamuzi naramubonye kandi nta n'inguvu afise zo kuvuga ngo yokubita umuntu nuko gusa umuntu amubahira kuko abazwi aba nyene iki gihugu wewe acicayemo imyaka myinshi naye hasigayeho nta nguvu afise zo gukubita umuntu afise inguvu kabisa n'umuntu nk'abandi kandi nibisanzwe hanyuma ikindi naco yoshaka yo kwitonda isi irava ntisakaye kandi burya ababitanguranye sibo babifanye iyaba yari uwundi yari kumenya ko amagara atwaye ari nkayo nawe n'ay'abandi batwaye akamenya ko ubuzima ari amazi aseseka ntibayore akamenya neza yuko umuntu iyo yahevye umuryango agaheba abana agaheba umugabo agaheba umuryango tena akavuga ati jewe ndagiye amenye neza ko atari ibintu biba byoroshe na buhoro buhoro rero none nk'aba ariko arakorera ikibi ko nzi neza amaherezo y'inzira ngari mu nzu none azohera no muri Saudiya canke azotaha ikigira kandi mbega ko mu kwa karindwi yari yatashe mu Burundi oya mu kwa munani yari yatashe mu Burundi agataha ikibiriraho ataza atiteguye ese yibaza erega bimwe bimwe tweye turabimenya by'iwiwe none yibaza kazohera ino kirya cari catumye ataha hari n'igihe hazoza ikindi c'umuvuduko gisumba kirya kigatuma ataha ubutakigaruka aba rero ariko arakorera ikibi yongera akorera ikibi asubira bakorera ikibi kibisha imiryango ayisiga mu marira abana basiga mu mfuvye abavyeyi basiga mu gahinda k'abana babo bariko baragwina aho yobatabaye aho yobavugiye ari we muvugizi nukuri ntaje ngaho ngo adamarare kuko nagera mu Burundi hariho abana bamaze gushishwa bazomushakisha hazoba ari hose mpaka bamuronse bamusubirize mu nkoko hariho umuntu iyo umukoreye ikibi atigera yibagira kandi mugatwengaga mugabo mu buzima bwiwe atigera yibagira none nk'abo bantu akubita bangana na nyina nk'abo bantu akubita bakarinda banafa ababona kubera ko atavuga ati reka basi ndabajane kubavuza hanyuma niyo aja ku kazi agakira azonsubiza canke ndamuvuze ku ruhara rwa ofisi yamurungitse izoriha mbega nukuri karashize ingani umuntu afe yageze mu maboko ya ofisi iba yaramurungitse ariko nguvumwa na benshi ugatota hari igihe azoyabona hajya ariyumva inguvu amagari yavuye ku muntu ni ibintu biba bitoroshe na buhoro buhoro ariyumva inguvu mugabo azoyabona hajya iyo uba uri ku isi ukavumwa n'abantu bose abantu bose bavuma abandi bose bavuma no mwijuru kubuko nturonka n'isaganirizo rero uwo shaka yokora iciza akirenganira kuko iciza utagisubijwe wowe ubwawe uragisubizwa mu bo uzovyara canke mu buzukuru bawe rero nukuri iyaba yari uwundi yari gutekana iyaba yari uwundi yari gutekana akakira uwo ari we wese kuko ntawe umenya iyo bwirageze nukuri izi mfu z'aba bantu ziriko ziratubabaza ziriko ziraturya umutima twabuze iyo tuja niyo tuva nukuri turiko turibaza ibibazo turiko turiyumvira nukuri twabuze inyishu y'ibi bintu iyo biriko birazanana nabo gukijije akaba aribo bakurya nabo gukijije akaba aribo bakurandagura nabo wovuze none tuzoba muri iki gihugu tutagira gitabara tutagira n'ikintu na kimwe tugiye kuba bande ikindi naco wewe ntucike intege ngo wumvirize amajambo yakubariye canke wowe ubwirwa n'abandi abari bo bose wewe tekana wikorera ako kazi kawe
uwo muhamagaro kuba waremeye ukawukora ni Imana yabishatse. Kuko ikintu cyose kiba mu muhamagaro ni Imana yabishatse. Uvugira uwo ari we wese impera yawe iri mu ijuru, kuko abana b'abantu nukuri ni gake usanga batanga ishimwe, ariko ishimwe rikuru riva ku Mana. We ntucike intege, ntucike intege, songa mbere uzura duha amakuru hirya no hino, amakuru atandukanye n'ukuri turagukurikirana 100%. YouTube hose turajayo, hose tukakubona kabisa ibyo ukora ibikora inka kabisa. Ego wubahwe, gira aho wubahwe, hanyuma ibisigaye nabyo ntaguca intege. Ujya n'umugore namba atari inkumi data ntavyo nzi kabisa, ariko uko biri kose yaba inkumi yaba ari inkumi yaba ari umugore azotinda binga umugore, canke niyaba ari umugore naho ntaco. Nukuvuga we wikorera akazi kawe, ibisigaye navyo uzohembwa n'Imana. Uzohembwa n'Imana kabisa. Yego ntihagire umuntu azoguca intege muri ico gikorwa cyawe uri kurakora, muri urwo rugendo rwawe. Ntihazogire umuntu aguca intege, kuko ngo urushira mu kasoro ugahita na nyoko. Yego nuko bashi, hagire ikintu kimwe kizoguca intege. Shishikara udutohoreza amakuru yo hirya no hino, kuko turahamenyera byinshi. Ego nuko hama muratubabarira n'ukuri, tubahaye audio ndende bivanye n'umubabaro twumva dufise wabo bantu n'ukuri bariko barapfa b'inzira karengana ataco bariko barazira. Urazi kuza guhiga ubuzima, ukaza gushakisha ubuzima n'ukuri ugaca birangira n'umwana atabonye n'amafaranga y'isabuni. Birababaje kandi birateye agahinda. Nukuri birababaje kandi birateye agahinda. Ariko uyo mukobwa yarayaguye kuri iyo office ya Bakarine. Nukuri ivyo babanze babikurikirane. Sinzi uwavuze ngo ntafubwe. Nukuri babanze bakora amatohoza urya mukobwa Ivone ivyo bintu iyo vyavuye. Nuko murakoze, ico nico ciyumviro canje jewe nari mfise, ariko nukuri mushishikare mututabariza, kuko nukuri Mana si heza kabisa, ni hatari. Ego sawa mugire umugoroba mwiza. Ego.